la démocratie telle que définie, il y a définition, il y a donc pouvoir du peuple, hein, par le peuple pour le peuple, comme défini mu Burundi ntibaho ubu ntayiriho. Hariho la démocratie de l'autorité pour l'autorité par l'autorité. Ni hari ubu ntiturashikira rero bita ngo démocratie du peuple pour le peuple par le peuple pour le peuple. Ubu ntayihari. Ico mukijane mukizi. Tuce turondera mugabo njanja muri sansa ya PDR ya Gabriel Bazawitonde yavuze ati je m'insurge ko ndavuga yuko la démocratie ari kitu impose ivyo tubayemwe byose wovuga ngo nico twiremeye niki ifa kumenya kuyigera buryo ukaraba esclavage nababwiye ukaraba ko umuntu bamushora bakamugurisha agahera ukaraba feudality umuntu iragenda gakorera abo bame bavugwa imyaka n'imyaka afise akantu kangana ni telefone ngo ni nopedo terafise akorera abatwari yimburira abatware gusa ukaza muri ivyo bindi byose twavuze twaciyemwo by'igisoda by'igikoroni by'ibiki. La démocratie telle que définie, c'est le moindre mal. C'est le moindre mal. Il faut continuer à défendre les principes et les valeurs démocratiques. Kubera iki yo omwe iremera umnyage kugira ijambo sinzi wavuze ati kuba turi ngaha nuko hariho omwe a minimum sino batatu twice ngaha tuba twafashwe kera bamwe bari mu gasho abandi basanze bagiye ariko muna turi ngaha. C'est le moindre mal kuko umunyage urashobora kwiexprimer bon dans les conditions normales je dis librement akexprimer librement gacikiza ivyumviro byiwe gatanga interera kagira gute. Dans les conditions normales aussi arashobora kwitorera babarongozi mwamye muvuga bamwigisha abategetsi akabitorera agahitora n'abazomuserukira nabo badepite nabo ba mustanteri abantu bashaka kumuseruka ko batowe mu mwidegenge muko je dis bien dans les conditions normales. None muba kuyari nziza gusumba yuko uza wumva ngo uyazo dutwara kwera avukanye ndite mu gipfunsi utazi niyo zavuye canke ukaza ngo zirahinduye imirisho twicaye nganga ubunyene tubazo ngo zirahinduye imirisho tumenye yuce zahinduriye tumenye yuce twese dusoka dukebaguzwa yereze bara ba telefone yako cha telefone baba yaciye c'est mieux. Icyo mugende mugira uti c'est mieux quand même. Alors ivyerekeye rero ibi bibazo nka ambassadeur Jeremy yibajije ikibazo gihambaye ati mbe igihe tugwanira tugatsindira independence burya twaramenyeze ico twarondera bajya bayigwaniye Michel ambassadeur bari bakizi sinzi kumvirije discours ya kwa Gasoro yarakizi bakubwi yarakizi aba baporona bamusigariye uyu ntiyari arimo ni watwara iporona burya ni continuity cyari continuity bazanye ibintu bya Morombi akaza Frank sinzi umuntu hundi yamya bisigura no batamuntu aramenye ibyari byo byaje bibi kwa Gasoro heze kudukura mu ntuze mu buja muce mugarukana bya bindi abazungu barimo rero kiba kuri ico kibazo cha independence canke cha demokrasi burya bajya ba les pionniers barumva neza iyo bagomba kuja uba nadaye nkuko yumva demokrasi yavuga ati iyi demokrasi iriko ko iparvena kurasambura abantu basanzaye iriko kishora kubalibera hari abantu bapfunzwe ati kandi plutôt 70% barapfunzwe iriko ko bava muri burya buja sinzi ko ari gwasaba bivuze ati le colon noir yasubiye le colon blanc atahubwo ariko aramusumbya no gutwara nabi erega jewe hari abantu duhaduganira kambira ati none hofuma hagaruka bakoroni ati hari amashuri ameze neza abantu bariga neza basokara abantu bubashwe hari babivuga hari n'abandi bambwira ati hofuma hagaruka za ntwaro z'abatuzi
kikobe intwaro z'abahutu n'agahebuza urabyumva bakibagira ko amaruto yose ari ipona yazo rero iki kibazo ambasaderi James yabaje abantu bose bagende bacibaza ati ibyo twarondera mu kwikukira ibyo twarondera mu guharanira independence ubwo twarabyumvise cyane cyane mwebwe mukiri bato cyane mwe mukiri bato mbere nje ngaruka kuri APDR yabaye nguvuga ngo dusabe ubutegetsi bujya buhindura ibintu cyangwa buhinduke urazi Albert Einstein uko yavuze sinzi ko ari umufilozofe cyangwa umusaba cyangwa umukiri yitwa Albert Einstein yavuze ati physicien ukaronderera inyishu kuwa guteye ingorane ubufise ibibazo bibiri uba wongeye ikindi kibazo ngeje cyako kumbura mwipange mwiyorganize kuko ibintu twagiye tubona ko bihinduka tuzorabe muri izo super abantu bariko baratubwira bati la gouvernance nziza yogenda uku abantu bo dialoga boganira uku tubirondere mena ifo kubirondera turenforce ya independence turenforce ya culture démocratique bamwe batwigisha twobikora gute umuntu wese akiyumvira ibyo nane twaguma turaba bajya ngo uyu cankuri yatwagiranya jewe narabikoze kandi ibyo ibi niko ndababwira nuko nabiciyemo ngabana ntaco bimari gutuka abana abaporona twaratukanye kweri abaporona twaratukanye kandi tugiye dukunda nona urige nuko aho tubira cyaca kunyizoka nuko ndagikomeye gusa rero kuronderera inyishu inikema kubatama canke kubategetsi bahari bishobora kuzogorana sabuze wa mu maringa hano yavuze ati ubwo ibitubayemo ndivyo babiterwa nibikomere abantu bafise yega abantu bafise bikomere hama akaba n'abandi babitoneka n'abajya barabitoneka bizogenda gute urazi umuntu agutoneze yopfa bakomereza hari abantu ndaje bafise bikomere hama bigatonekwa yatonekwa ko burya hari abantu burya tubona bagenda ku mutima ukibaza ku mutima we utazi ingena ameze gasanga umuntu yambaye ikoti nkuko udaryambaye cyangwa nkuko nurabagwasa ryambaye cyangwa Olivier mais à l'intérieur yarabunzwe afite ishavu ridasanzwe rero bijya yavuze nivyo hariho certains comportements zisigurwa nivyo twabaye mugabo ntibyo kumvikana yuko aba mwebwe mugifise bamwe ndabona gifise imyaka mike mujanke muri nkuru byo twe twabayemo twebwe tuciga ko tutuba kuvuga ko umuto cyangwa umututsi wacufatwa wacha n'amashuri wacuheba kaba kabaye ariko mwebwe twebwe ubu mwaye mufise ntato twari dufise mwaye mufise ubu mwebwe mukiri bato zirenze nta kintu wo kwifuza kumenya ntukimenya nta kintu worondera ingene ukominika ngo bibure mufise amamwaye menshi ama experience amaki ahari umwe miyentetse kumenya none iyi demokrasi kuva itanguye iyi processus mu Burundi ho bariho dezaki nizihe professeur yavuze ati les problèmes aux solutions sena nacumvise neza ariko nacumvise il faut vraiment les problèmes aux solutions ucuraba ati izi solution none twibaza ko zodukura hajya zifise quel problème zifise zirankontra quel obstacle akaza twiga kukura mu nzira kugira la solution yemereje kukuyeho obstacle la solution ica yemereje rero novuga nti mungara kantu ntuze yavuze ngo abantu bibaza president wa iprona yavuze ngo abantu bibaza ngo sira kubijanye na akoyi arusha na constitution bikiri imbere y'ikindi wewe nk'ubuso akubyaye banyo ukaba president ucuvuga ngo urabasumba ngo kuri president ucugenda rero bajya n'imihimbi ntacyo bamaze jewe ndi president uguma ububa hakora abavyeyi bawe ijya ko rudarusha rero niyo yavye ijya constitution bavuga abantu
kandi birimo byose muri constitution ntibiri muri accord d'Arusha ika ngo muri accord d'Arusha uzogenda usome bijya bya commission vérité ntuze iri waradabadanga uyu ntuze ambassadeur Ndayicariye muri constitution naho uzobisoma na hamwe ndabivuze uzobisoma na hamwe kandi kijya ni chapitre ikomeye cyane muri réconciliation y'abarundi c'est un chapitre ikomeye cyane haje burya tuza kuzovuga ukuri burya ukuri ku byabaye dutegerezwa kwicara tukazokuvugana kukandikwa neza mais pour le plus jamais ça pas pour la vengeance pour le plus jamais ça bijya Ndayicariye harimo n'ibindi bintu bizova bidukwegera ahubwo jewe niyo duhenda mubwira ati wowe uzodukwegera wewe uza kumata ku itariki y'abahutu abatutsi nabo gacamata ku yindi tariki duce tuguma turi polarize bamwe hari abandi hariya gusa none wewe wumva udikura rudera kuzonwanisha barano kubasubiza hamwe gute rero burya accord d'Arusha yamira imbere no kuvuga rero burya inyishu zose turondera burya ntitwaje ngo tuvuge accord d'Arusha ibyiza yazanye byose ngo tuvugira aha inyishu turondera genda amaze kuja mu biganiro byinshi zose ziri muri accord d'Arusha ngira ngo abantu ntibanayisomye gusa ariko zose niyo ziri inyishu rero tuyironderere muko yabita l'accord d'Arusha mu gusubiramo rijya bwirizwa nshingiro ryaze burya ryarayisubije inyuma hari byo banditse muri rijya bwirizwa nshingiro rishasha byasubije inyuma l'accord d'Arusha abantu rero ko bategerezwa kumirita kugira ngo l'accord d'Arusha isuzumwe ko abaje mu nyuma bo d'abord tuvuge harabayisinya avec des réserves barabi yuko ya reserve yabo harakariganga mu gukobwa kirimwo ensuite hariyo imigubiri yari ikomeye itashoboye kuronka karyo ni paripote FNL na CNDD FDD iyo paripote FNL yari rongowe n'umushinga ntari ngaha gatogwasa na CNDD FDD yari rongowe na Bosco ndayikengurukiye ntizashoboye kuronka kanya neza ngo bagire ico baterereye baje gusa mwishirwa mu ngiro zayo nabo rero tusubire kumwe tukayisuzuma ndibo boronka ibitari bike boterera tukayigira y'abarundi ikaba an accord d'Arusha y'abarundi na constitution ivuyemo y'abarundi aho tukaca twavansa hamwe no kwama cambu cyanyerere ngo turafise bishasha turiko turazana ukaza mvuno munsi FRODEBU nguzanye bishasha iprona nguzanye bishasha uriya nguzanye bishasha sende ni misi yose ntitushobora kwavansa tuteza gukorera ku byo dufise amakoro menshi cyane ashika 6 nitwanze twicare ibyo dufise tubirabe abanye baza baragira ibintu baza badufasha kurondera des solutions surtout bati tugize recherche inyishu yobi inyi